umuntu aravye ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi biraboneka neza ingene umukuru w'igihugu agomba gukora, cane cane ufatiye ku mategeko ahari mwa kino gihe atwara igihugu c'u Burundi. Ayo mategeko nayo ayazi imbere y'ayandi. Irya mbere ni ibwirizwa nshingiro. Ibwirizwa nshingiro riravuga uruhara rw'urwego rw'umukuru w'igihugu, ivyo akora, ivyo ajejwe, ivyo araba. Wewe ajejwe kubahiriza ibintu vyose biri mu bwirizwa nshingiro. Rero kumva ngo yababwiye ngo basubize amahera, umuntu yoca abaza ikibazo, ni anvertido kererwa, ni kwitegeka irihe yakoresheje kugira ngo ababwire ngo basubize amafaranga. Ico nagira ndababwire nuko mwishirahamwe Oricome tumaze iminsi dukurikirana cane amajambo umukuru w'igihugu amaze iminsi ashikiriza, kandi mu bisanzwe uriko uravyumviriza wumva ko ari amajambo meza, ariko nagira nibutse yuko umukuru w'igihugu ico akora cose araba ivyo twokwita amategeko amugenga kugira ngo akore ivyo bintu. Ubwa mbere itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha ku mwaka riramaze igihe twarabisavye, kuko leta yavuga ko ifise umugambi wo kurwanya ibiturire, mugabo tugasanga mu vy'ukuri ayo mategeko bavuga ko ahari ntiyigeze aja mu ngiro. Tukabona yuko mu vy'ukuri ibi vy'kurwanya igiturire vyibera ku munwa gusa, mbere abantu bamwe bijandajandira bakavuga ngo erega amajambo aba suku bacu bavuga asigaye yimereye nk'ibikanganyoni, kuko nta kintu na kimwe, nta numwe ashobora gukanga, kuko nta ngingo n'imwe yaherekeza. Murumva rero ko ivyo bero ari ibintu bigoye cyane. Rero mu ncamake, uravye itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha, hariho rubrique, hariho uruhande ruja ko amafaranga yibwe, kandi ayo mahera yagomba kuba menshi cyane, mugabo ntashika n'umuriyoni n'ibihumbi amajana 500, n'amahera ngana umuriyoni n'ibihumbi amajana 2 gusa, nukuvuga hafi amadolari amajana 5 y'amanyamerika. Murashobora kwibaza ayo mafaranga ku mwaka ari yazokwereganywa yavuye mu bintu vyibwe vy'ubusuma. Ico rero mwishirahamwe Oricome twebwe tubona neza yuko ari kibazo gikomeye cyane, mbere tukaca dushika kure tukavuga tuti none ko leta ivyikora biba biri mu mategeko. Itegeko rya mbere nabivuze ko ari bwizwa shingiro leta igomba kubanza gukorerako. Ibwizwa shingiro rirategeka umukuru w'igihugu mu ngingo yaryo ya 95 hamwe n'ingingo y'ijana na 59 itegeka abarongo y'inama nshingamateka n'inkunzamateka kugira ngo berekane ubutunzi bwabo. Mu kwerekana ubutunzi bwabo aho baba ariko bararondera kugwanya ivyo bintu by'amafaranga aca ku ruhande. Twebwe n'ukuri twagomba dusaba umukuru w'igihugu ivyo avuga tubibone, haboneke des indicateurs, haboneke ibimenyetso bigaragara vy'uko ivyo bintu biriko birakorwa cyangwa ko biraja mu ngiro. Mugabo twarabivuze azobivuga umwaka umwe abantu bamwumvirize, mugabo umwaka wa kabiri nta numwe bakimwumviriza. Nukuri bizo bimaze guhinduka nk'ibikanganyo. Turasabye rero umukuru w'igihugu yumvize impanuro, akorekize izo indicateurs turiko turavuga. Ubwa mbere indicateurs ya mbere, ikimenyetso ca mbere nuko ashiraho mu itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha aya mafaranga n'imiburiburi bashireyo n'amariyaridi amajana 2, kuko biba menshi cyane. Ico ni ca mbere. Ikigira kabiri comme indicateur nuko bashiraho berekana ubutunzi bafise nkuko igizwa shingiro ribategeka, kandi ahere kuri we nyene, kuko ntiturigira twumva yabikoze. Ikigira gatatu nuko bashiraho rwa rwego rukuru rujeje gusuzuma abantu batunga bitagaragara iyo bakuye ubutunzi, ico bita Cellule Nationale de Renseignement Financier.
ibyo bintu bitatu bihagiye ibindi bizoca bikurikira neza, hanyuma umuntu wese byagaragaye yuko yavuzwe mu bintu by'ubusuma twese tubone yuko uyu muntu yahanywe, kuko mu ngingo 39 y'ibwirizwa ivuga yuko ubutunzi bw'igihugu ari ntakomwakomwa. Umuntu wese afashwe yivye igiturire ari igiturire ategerezwa kubibazwa n'amategeko.